mushikiranganje w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi kumpa kano kanya kugira ngo sinza kurondogora kandi ahanini ngenda mvuga nk'uko mwari mwabisabye. Iyo miti ibitungwa inshansho bane bizokorwa abantu bibereye biro. Ikibazo dufise muri ico gisata cane, nagomba nsabe abaveterineri muri ngaha mukorera amakomine muhaguruke narezi kwatabaza ukuri narezi kwataba veterineri bo makomine bawe rero uko mungana yicaye habuziki ufise ubuhinga ngo mureke kuja kwegera bene igihugu. Habuziki kugira ngo ingwara tuzisange ku ma WhatsApp, ibitungwa biriko biragwara tubisange ku ma WhatsApp, kamenga n'ibintu bisanzwe, namwe mukarorera nk'abandi. Mu mwanzuro muza gufata turakeneye kubu amaraporo y'abaveterineri bo makomine batubwira mu ndwi imitumba n'abenegihugu bagendeye muri iyi ngendo nshasha yo guhindura ingendo. Wumva ko ari umuzigo kuri we aca yibabwira kugira ngo twese babisubize aca bidufashaho. Jewe kurubuga kenshi cyane sindigera ko umuveterineri duhurira kurubuga, nyamba ari byo naho zoza turahimizanya kera, mugabo sinarinzi ko hari abantu bangana gutyo mu makomine. Kumbure mu ngorane zitandukanye icyo umuntu agiye gukora mw'ino minsi. Mpereye rero ku gisata kijejwe kugwiza umwimbu w'amafi n'ivyo bijanye, twarabonye ko muri ico gisata ari ingorane cyane ku bijanye no kuroba. Twovuga amafi akiri mato mato, cyane cyane tuba dufatiye nko ku kiyaga ca Tanganyika hamwe n'ibi biyaga byo mu buraruko bw'igihugu. Aho rero tugiye gushyiramo ingufu muco twiyemeje, kuko twahora tugira rimwe na rimwe umukwabu ku kwezi, ariko ubu twarawongereje kugira tugire imikwabu nibura 3 ku ndwi, kugira ngo turabe yuko abakora bene ubwo burobyi butemewe bwogabanuka, bikunze mbere bukanahagarara. Aha rero kumbure ku batabimenyereye siki umengo n'akantu gasanzwe, ariko nagira ndabamenyeshe yuko burya ikiro cizo fi zikiri ntono kenshi bazikunze kuzita umugara. Iyo zikuze ziravamo itoni 3. Vyumvikana rero nk'abantu bariko baroba bidaciye mu mategeko yuko bariko badohombya cyane. Ku bijanye no kugwiza umwimbu nyene muri gisata c'ubworozi, leta y'u Burundi bicishije ku bushikiranganje bwacu yarashize umugambi imbere wo kugwiza inyanja hagati mu gihugu. Aha rero turabonamo ingorane yuko hariho inyanja zatanguye, no kuvuga cyo no kwita resite piscole ijya nino, ariko hari ikibazo yuko duhura yuko izo nyanja zitariko zikurikiranwa neza, ari no cyo gituma muri solution tubona tugiye gukora byihuse, ngiye kwegera ujejwe abakozi deteje nawe wa resource, kugira ngo nibura site piscole zimaze kuja imwe yose ije ku mufundi. Kandi nibaza yuko tuzokoresha abanyedusanzwe dufise, kuko
nyakubahwa excellence le ministre nk'ahantu hari inkoko nk'ubu 1,500 ntibishoboka yuko izo nkoko zishobora gutera imbere ata mu veterineri ahari akurikirana izo nkoko ku munsi. Nibaza rero ko tugiye kuvugana na Rusosi Zimene, hariho abafundi hirya n'ino n'ukuri twafegite pour chaque site habe umufundi ajejwe ico gikorwa. Hanyuma muwo mugambi nyene wa leta turabona yuko ari ubukene bw'imivyaro y'amafi, ariko ngaha naho nyene mubo dusanzwe dukorana mu iterambere novuga nk'ishyirahamwe Iraga twarabonye yuko bamaze kubaka Crozitarino izotuma kandi ya kijambere haboneka iyo mivyaro y'amafi, ariko hambavu y'ivyo mu buyobozi bwacu turiyemeje yuko muri aya mezi 3 tuzoba twashoboye kugwiza imivyaro y'amafi 50,000 tuzoha amakoperative yashize imbere uwo mugambi wo korora amafi. Tugiye mu gisata cyo kugwiza umwimbu w'ibitungwa, turabona yuko muri ico gisata muri rusange ico twokwita iterambere uhereye kuva ku ntango gushika kwisozwa ry'umwimbu w'ibitungwa bitaragenda neza, ico twokwita développement des filières animales en France. Murumva yuko hari ibice bitandukanye, harimwo inka, harimwo ibitungwa bito bito, ariko ngaha naho nyene tugiye kugiriranira amasezerano n'amakoperative atandukanye manini hamwe n'ayandi ma association kugira ngo twebwe tubahe imiswi tuzoba twavukishije nabo bayorora ikure, muga tugirira amasezerano ku buryo badusubiza amagi kugira ngo tubandanye inkoko zigwire ku buryo mu gihugu cyose zizoboneka cyane. Ngiye ku gisata kijejwe gukingira amagara y'ibitungwa, turabona yuko hari ikibazo gikomeye cyane yuko aborozi bashobora kuronka imiti y'ibitungwa kandi akanovera cyane hariya ku mitumba canke mu mazone. Rero tugiye n'ubundi kuvugana cyane n'abasanzwe bafise ayo amaduka acuruza cyane imiti kugira ngo tuvugane turabe ingene yokwegerezwa cyane hariya mu mazone canke ku mitumba kugira aborozi baronke imiti y'akanovera bashobora kuvuza ibitungwa vyabo. Kandi rero kuri iki gice hariho n'ikindi kintu gikomeye yuko hari imiti ishobora kuboneka ariko idakwije. Aha rero twahora dufise ingorane yuko byahora bitugora gusuzuma, ariko ishirahamwe PRI ryaraduhaye ivyuma bigezweho kandi n'ubu formation mu ndwi ziratangura yo kubikoresha kugira ngo tuzoshobore gukontrola neza yuko umuti winjiye mu gihugu ufise akanovera gakwiye. Nibaza rero ko ngaha bizoheza bikagabanuka cyane gukoresha imiti idakwije ibyangombwa. Hanyuma muri iki gisata nyene hari indi ngorane y'abaganga bakenye, cyo no kwita cyane les médecins vétérinaires, ariko nk'uko ubushikiranganje bwabitanguye nibaza yuko hazoba gukurikirana cyane muri enseignement supérieur kugira ngo iyi faculté ijanye na filière ya santé animale muri FABI izohave ivemwo médecine vétérinaire, kandi twibaza yuko biriko bikorwa. Ku vyerekeye rero ibitungwa bitari bike uhura kumbure mw'iyi minsi biriko bigira ibibazo, turabona yuko hari ikibazo yuko uburyo bwo kwegeranya incanco kugira dukingire ibitungwa butarakwira neza nk'uko twabishaka. Ni naco gituma tubicishije mu bushikiranganje buturongoye
tuza twarashikirije urwandiko cyo no kwita note yo kwerekana ingene hoja ikigega mu gihugu cyo twokwita stock stratégique de produits vétérinaires kugira ngo haba leta haba badufasha mu iterambere eka n'aborozi nyene bidukundire kugira ngo dushobe kuronka icanco dukingira ibitungwa bitarasinzikara mu gihugu cyacu. Ariko hambavu y'ibi kubera yuko nkuko nyakubahwa mushikanganja turongoye yavuze ati ku makoperative ijyanye no ku mitumba hari ibitungwa bitari bike, aha turiyemeje yuko tugiye gukingira impene n'intama nk'uku kwezi kwa kabiri ku mitumba yose igize igihugu cyacu, duhereye ku z'amakoperative mu kuzikingira akaranda k'imene n'intama, kuvuga ko tuzogira vaccination de détermina mu kwezi kwa kabiri ku ntungwa zose zavutse inyuma y'incanco zaheze bwa mbere. Byumvikana rero yuko banyakubahwa barongoye uburimyi n'ubworozi mu ntara baravyumva, veterineri baravyumva yuko hakuru tuzoca duhera ku ivyo bitungwa vy'amakoperative bamaze kugura kugira bikingigwe, tube tuzi neza yuko koperative zacu zizogenda zitera imbere. Muco twiyemeje nyene mw'ico gisata, turazi yuko hari aborozi bashize imbere imigambi yo korora inkoko, naho nyene tuza twararose incanco zigera ku 80,000 zo gukwinga ingwara y'agasinziriza k'inkoko. Nibaza rero naho nyene yuko mu gihugu cyose ahantu makoperative yashize umugambi imbere, naho nyene tugiye kuzikingira izo nkoko kugira ngo izo koperative izigenda zikora zihomba. Hariho n'ikibazo c'ingurube, urari ingwara zitandukanye z'ingurube, kandi naho nyene amakoperative menshi yashize ico gikorwa imbere. Tugiye naho nyene kandi turiko turakora dufata ibipimo kugira ngo turabe cyane cyane ingwara zibonekeza mu izo ngurube mu gihugu, ku buryo rero tuzoca tuvugana n'abajejwe ubworozi mu ntara kugira ngo tumaze kubona ingwara zihari tuze turondere icanco, kuko amakoperative asanzwe afite uburyo akoresha dukingira ingurube mu ayo makoperative mu ngwara zishoboka, kuko hari izindi kumbure bidashoboka ko ushobora gukingira. Nivyo rero twebwe ibyo turiko turimbira twokora mw'iyi minsi, kandi nibaza yuko mu ndwi zoza tugiye kubishimangira n'abafundi bajeje ubworozi mu ntara zitandukanye kugira ngo tubone neza ingene turi bukore hanyuma tubishire mu ngiro. Mugare ico nohereza ko ibi byose byo kubungabunga amagara y'ibitungwa tuzobishikako nk'uko nyakubahwa mushikanganje yabivuze, mu gihe twobona mu mutwe guhinduka tukabona yuko igikorwa ari cyacu, tugakora ijoro n'umutaga ku nyungu y'umworozi, ku nyungu y'umwenegihugu. Muri make nyakubahwa mushikiranganje, ivyo jewe nari kuvuga ni ivyo, kumbure umuntu yovuga byinshi mu bw'ivyo birabaye,